Kintu cyambere shima nuko dumusani wa mbere muremure urumva abasani benshi ni bagufi ndibo basani ba mbere afite biduga gaburu. Yes guys, what's up everybody? It's me host Mishu Miracle. Tarakora subscribe. Ndagusaba uyikore de muremure tugara je te jure bo Burundi bwose urumva nigezwa ko shito comme ça. Bon, elle c'est Mishu Miracle la longuaise umuntu muremure bavuga gute muremure mukobwa longuaise, donc la fille qui est longue, c'est pas hein? Donc en tout cas kuva on a kuri ama interview, c'est la première fois nguranye mu journaliste muremure toka kungana bose barawa ngira nga ku maguru ari aba nuzenya umengo ni wa mujamari atuvukana ari abate wayo ma Bugesera dakurahi sinomeze neza utarakora subscribe ndakwibutsa uyikore then ugura kajya notification kugira the next video uwo mbere kwibona ya uno musi mwamubonye ni Lavage le frimeur man kwe kwise le frimeur. Bon none we kweri ki c'est miracle just najyo niyise mana avye bon najyo ni stick yali yinyise man si jewe ngena waze stick pourquoi est-ce que moi c'est Alvin Smith frimeur achakubwira Lavage kwe madame la caméraman kubera ki washize ko Lavage parce que moi je suis original, je suis unique à mon genre. Tu es une vache man? Yes, sir. Mais je suis une vache qui est originale. Une vache plus originale, la vache originale. Donc sindi inka zisanzwe zimubona je ndi inka irenze. Yes sir. Uyu numwe mu baririmbyi ubu ya amazimisi novuga ko yinjiye muri comedy aho carrière yiwe cyane turayibona muri comedy man. Comedy wayinjiye mu gute turakuze Lavage originale, okay it's okay. Byari bon twari twavyakiriye ukuntu meze twari twabanze kukwakira ubu na muri comedy wisenze mu gute none wewe journalisme wayinje mu gute watanguye man uri muririmbyi oh yeah gender rapper ndaririmba comedy aussi wewe comment est-ce que bon okay passion yabo yukugira comedy wayikuye hehe byaje gute kugira ushobora je kuva kera je narabigira sema tu nyene nabona nyene ko ibintu ngaha nyene ko bidapea tu vois nyene cyandavuga reka nitupe mu busani nyene and then nyene ndahura n'abantu nyene baba comedy nyene and ndabona yuko bashoboye nyene taca ndijya muri comedy barampima barabona nyene ko shoboye nyene and turakora ikintu nyene bacha baba daya urabona je comedy en plus de ça comedy ndayironka mu tunoti hein kubona utuntu nyene bashobora kubona vuba cette voiture là urashaka kwegamira umuduga wanje vako pardon papa pardon c'est mon voiture yo ndibo basari ba mbere afite biduga gaburundi yo manda kubaze man. Uravuze ngo comedy iratanga amafaranga c'est vrai kandi ni ikintu cyambere tudahuriza ko nabantu benshi turama gifise ama polemique wowe est-ce que muri societe barakwakira urazi ndakubwira ikintu kimwe urazi ga mu Burundi abarundi twamenye turagayana sivyo none umuragayana mu muri yibona muntu agira comedy ngujya mu jamarasara wewe uravuga yuko je nsara mufuko je nguma ningiza era bibiko biravyimba ntago ari bipapuro. This is kurayo man. This is inoti. Kufise make. Oya ntari ibi none sayi wanje shaje ko ngira mu muduga je ko ata taxi fata ntuzi none ushaka kuvuga yuko ngiye hajya nkababwiya ni muzane ngavye mayonnaise na 5 sindabigura et voilà donc yara yandi ushobora gusanga ari quelque part mugatsi ushobora kuda Alvin Smith mu rugo muri famille bakwakira gute umeze gutyo oye wewe muri famille baranyakira bien baragutaho kubazera gaherega bari kintu mutazi urazi araba star benzi bagumwambye we petit ivyo bintu wagiyemwo petit hano bana uri kuri cya carrière yawe ivyo bintu men nagiyemwo jewe biriko biranteza imbere biriko biraminoti woza kuvuga yuko biriko bica carrière yanje alors que jewe uno munsi ndakora comedy ejo nkakora music oh la la ngoma ndi update. Tugaruka ku muziki wawe Alvin Smith uzogaruka cyane mu muziki tuguhebere muri comedy canke tuvuge tuti uragaruka fata ntiyasohose nkora comedy okay bivuba rero muitega ikindi gisasa hari ubuye hari polemique yitwa Mughama kiranagore no gusubira mu nukuri Mughama c'est Mughama gisigura iki kuraho jahash ha macho kivuga chavuye hehe ni donc c'est Mughama imana Mughama irurema mugabo parce que on est turi muri 4e génération hein. Vous voyez 4G arabantu bara babona 4G iyi connexion ya 4G mutachi cyo gisigura 4G bisigura 4e génération nabantu benshi ndaze mutari mukisi bon mwashaka kunsoro ya rero ndakibabwiye sasa rero urabona ubu turi muri 4e génération hein tu vois donc tuza kugira ibintu bishobora kuryohera abantu tu vois
sasa rero je naramva mukama je ndakamenya ndavuga reka shire ko HR ikiba muhama urumva arakantu kandi karineke umuntu wese uzokumva avuga muhama uzomenye yuko cyavuye ko Alvin Smith la version originale kandi umujournaliste wa mbere mwiza vraiment muremure jewe bon reka tugaruke hajya kuba ariko sinari bwakurabe neza sha urabona uvuze ati mukama twitege twovuga yuko twokwitega ikintu gishasha eske yo bari giye kuba slogan yawe eske n'indirimbo yawe tubwire neza bizogenda gute inyuma abo kantu ukanda gakoresha ahantu henshi kandi tuvuga ngo ni indirimbo bon c'est jamais peut-être que ishobora kuba ari indirimbo bon sinabizi mugabo turindire turabe indirimbo yawe imwe mu ndirimbo yawe yitwa This is Burundi imaze imisi ikoreshwa n'umwe muba twovuga umwe muba afise nabo nyene talent eske mwoba mwarabivuganye yo yarayigusavye wona wese ubundi ni Jisho Rain Jisho ninde sindamuzi akora utu video tumwe ujya mujama warakoresha indirimbo yanje yego mwarabivuganye hari kuri droit d'auteur eske indirimbo yawe ujya mujama mureka ikoreshe tuyivumiye kuko Jisho ndamuzi Jisho mwanda kubona sha utunugira c'est bon continue comme ça ya uriko urakora en tout cas ndagushigikiye gukoresha indirimbo yawe yarabigusabye bon urumva jewe ega mo kigenda umustar nkuko mama siko wavuze ko ndi umustar bon urumva sije nabivuze nimuvuge ngo ndiko dishima c'est elle la maman là yavuze que je suis une star donc je suis une star OK batuza ko indirimbo yanje parce que je suis une star mu gihe wa ariko arayikamisha wowe atacurukura muronkako nta kibazo bon ni promotion ici au Burundi urabizi yuko naho twakora clip ya miliyoni tukashira kuri YouTube nta nuru turonka kuko ndashobora gukora clip ya miliyoni mugabo nkabura na concert ya 200,000 sasa muri Jisho agira akoresha indirimbo nta kundi none dukore gute ahubwo ni bien ngo mukoreshe yo wanje nyene urazi ko era ujya mujama yarigeze kwikura kwashira kwiyindi abantu barasara no dushaka This is Burundi ndavuga wesh ukhama aho ni salade cyara isubizamo donc no bugesera amwe mu maprojet ya Alvin Smith y'ubu vuba cyane naya shaka kurongora ubivuge umva abantu bamenye ko c'est officiel ndinde kuvuga ngo urabona projet mfise ushaka kumenya gyara kugira ngo abariko baradukurikira bamenye ati Alvin Smith abandi bavumba ushaka ndakubwira gyara ucuvuga invitation ni bon mais na invitation akuna nomo yaturiye ndabizi aho ushaka ama invitation si na numabizi ningo ushobora kugira mariage ya nous deux avec Padiri là-bas akaduhezagira avec marraine na parraine bavuga parraine cyane merci parraine OK marraine na parraine tukagira mariage kimwe mu bintu Alvin Smith yiravye ahora ashimira uhoraho kubona kiri ku mubiri wiwe ni giki bon kimwe uvuze hamwe kwanza ikintu cya mbere shima nuko dumusani wa mbere muremure urumva abasani benshi ni bagufi antuka ndashimye cyane kuba Imana yangize muremure kuko abasani benshi duhagararanye bandabira yo gute nangabye ya man ni bon urakomeye n'abastare benshi ndabarabira nga ya donc wo kubwira ngo Alvin Smith idécrivait mu bintu bitatu wovuga iki yo ni piège juste akishura idécrivait Alvin Smith idécrivait Quand tu dis Alvin Smith, du moins je peux dire Alvin Smith, c'est l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni père, mais soit guère l'homme qui est dessus par l'amour comme Vatican Park dit son maquillage. Pardon? T'as pigé? Rien. Tout suite. C'est Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni père, mais soit guère l'homme qui est dessus par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage. Thank you. Merci beaucoup. Thank you toi aussi madame. Mu gihe naho hamwe uno munsi wewe Alvin Smith wo fata umuririmbyi umwe mu Burundi ukamukura muri game wo kura muri game nde ujya mukope wawe mukope wanje ntaririmba man mukope wa ntaririmba nanizi ko aririmba bon mu bantu no kuramo ni benshi cyane yo abasani bagufi bose no bakuramo nasavye kunkuriramo izina rimwe muri industry y'Ubujumbura wonkuriramo oya reka so kuba tujya abara kunteranya sha cyenda kubwiye yuko ahubwo bavuze mu journaliste nkure mu umwe no kuramo wewe
merci beaucoup hamwe uwo bufise hamwe wogira amafaranga menshi ukwinjiza kuduza umwe mu baririmbyi ngaha mu Burundi cana ukamuduza ukamugeza kure woduza nde wewe wikuyemo jewe noduza abantu benshi cyane abaririmbyi kabisa kuko jewe ndashaka izina rimwe ry'umu underground uvuga ati je ndashaka ko uyu hamwe mfise amahera no kwinvestis none ubizigite ko mutoyi wanje aririmba amagaca mvuga mutoyi wanje wofu mumenye haso sishobora kuvivuga tugushimire cyane Alvin tugushimire cyane kamera est-ce que c'est madame la caméraman ego cyangwa la caméra woman ego ikimwe uri mucu ushaka Alvin uyandaza abantu bacavuga yadekonye nibavuga caméraman mubizi gute ko umuntu ariko kamera wewe ufise imodoka nziza ni bon voilà ngami imbere yansiko la vache originale inyuma yansiko cocaïne coke de la coke ouais ça kubera urayifata urafata coke no kubera kino wahisemo kwandika ku modoka yawe cocaine abantu muzi cocaine iryo zina ryanje muragize nuzi urazi cocaine cyari cyo ntabyo voilà donc n'ubufu bwa kivunde bushasha ndio nikiyayura mutwe meno jenzi cocaine ko ari ubufu j'ai jamais goûté mugabo nzi ko ari ubufu bwera genre ama cocaine ni gasore ari inyise muzogende mubaze gasore gituma yanyise cocaine but just shobora si just nofata cocaine quand même merci beaucoup ndagushimire cyane ngenda gusubira ndagushimire cyane ko wabonye nanje Alvin okay abafani banje bose ba Alvin Smith mugende mu following aba bajama ya reka shimire bakunzi bose barakora dukurikira ahanje ndababwire ni on se retrouve mu kiganiro mu misiza cyane ciao ciao ciao